Umukozi wa BMBC rero twavuze ko twabashimiye ko barabarangaha barabarakora ubwo hari abantu bamaze igihe kinini babonye n'ibintu bamwe batabona muri kino gihe. Umuntu ashite muri kino gihe muri BMBC usanga entreprise mu abakontra ifise ubuzi adashomera hariho abo ngo bamvuke barugwana tukuba twashimiye. Uwa mbere naye twaba twari kare kuko baryoshe ndako atawidoga ibitwa turavuga benshi nk'abakiri bato bafasha kuzokora umutima mu nda ntibabe injyajya udakurwa n'abantu ntawushika. Uwa mbere dushimiye ashobora kuza kurenga barabona ko foto murabufata ifoto neza muramubona uno muhungu ari ngaha twabwiye ko tutarabitundana muri BMBC nk'uko n'ikiriko uyitwa uwamahoro Asher mukomera amashi kandi mumwongere mbere nk'abakozi bamwe gusa bataramumenyereye cyane namamvuga mu byo nandikana igihe cyose usinziriye nabonye bajeje umutekano bwabo barahari turiryamira ukamenya isi yose ni sawa kumbi bari ku mafoto yacu barabafata aho tudodorera natwe muri BMBC igihe ari abasinziriye haba hari abateramiye n'uyarimo. Rero yashyize muri BMBC muri 2018 yaravuye kwiga kuri école de publique Igitega hari naho najewe nize atangwa ku mashanti ya BMBC twari dufise ico gihe tubonye abona kure twaramwiyegereje maze aca yinjira muri rya shure rya BMBC. Turafise ishure ryigisha abahinga bacu twabwiye ko dufise ingorane aho usanga abakozi usanga mu Burundi badasohoka ubushobozi bukomeye. Turafise ishure ryigisha abakozi bacu nta handi biri muri mu Burundi mu myaka ini ishure rikwije n'amaprograma de formation umuntu atenda gucamo kugira ngo abe umukozi wacu ashoboye. Iyo shure rero tumaze kubona ko ari biriya twaciye turi mushiramo amaze kuba kuri shanti kujya kw'abasirikare marabona uwari wese n'ubu generali aba yaciye muri seyi natwe ntuja muri BMBC kubaka itafari naho wowe tuzede gutora ntitwokemerera woza gute gukontra abantu batatu bakora. Yaragiye tumaza umwaka wose kuri tere Igitega aho yaragiye ahandi hanyuma turamazana kwiga muri BMBC cyangwa kaminuza hanyuma akabara mu muhinga rero ubu akazi akaba akoresha amajisere 18 harimo no kuganga abantu bari ngaha batomeye ko atari abaengineer kandi yagatani maze gukoresha akoresha amajisere 11 hanyuma ubuye niwe ari umuyobozi w'ubuhinga ubwo twari tumugire mu gisata gishasha cyitwa BMBC Logistics yaragenye mu muhanga mashasha kizokwitwararika isosiyete yacu nshasha itwara imizigo bita de transport import export tukatuma dukonga n'amakamyo izokoresha ndaho tumukekerera. Mukumushimira rero imana iyo twamugenyemo bikonfirma ubushobozi afise exceptionnel guhera muri communication gushika muri architecture muri constitution muri budgetisation hose hagati mu bisere ntangahe abikora ibyo bintu mu myaka itarenga 4. Tumuhaye rero amafaranga 230 yo kugura passport narijagiye kwikenera cyane mu mabanga mashasha yarashinzwe yo kudarura indege agiye kurondera imizigo iri mu mahanga. Ayo mabanga yabereye avuga n'ibintu dukoresha mu Burundi Ikirundi Igiswahili Igifaransa Icyongereza n'Igishinwa kiriko. Tumwongeye kandi umushahara ku
ibice 28 kw'ijana yahora aronka. Kandi abanyawe twavuga ko bari wa NSS nuko atanga nikora nari tirinjije kubera uyu bushobozi afise. Hanyuma ikindi tuzatuka kibahera hamwe n'abagenzi biwe ngo bavuge yoca asubira mu kibanza. Wa kabiri ni agenda ndashimiye yo nyegera hano yego. Wa kabiri ni agenda ndashimiye yaje muri BMBC agiye muri cyashure ryacu ubazi ikoresha dusheri 9 harimo izubaka amazu, izikora muri communication, muri production, muri design n'ibindi. Yaragaragaje ubushobozi kugera rwo hejuru bwo gutahura ibintu n'ingoga, kubaha cyane umukoresha. Yaratabaye mu bihe byari bigoye tudafise abakozi bakwiye, tumuhaye ubushimwe bukurikira. Tumwongeye umushahara ku 16 kw'ijana ado yahora ahembwa. N'uyu aratanga ikori ku mushahara wiwe. Hanyuma ikindi tumuha kandi gihambaye aratakirindira mu kibanza nitwa z'abandi. Murakoze adere. Wa gatatu ni Neze Sandrine. Turafise n'abadamu b'indarangazi. Yo nyigera hana kanyaruka. Omenga niwe patroni wanje. Naona kunangana. Afata amafoto na takwa ogera ndoka. Hagirere. Uyu Sandrine rero ni watunganya ibijanye na kese ku kazi. Yashyize mu 2016 ari mu bakera amazina yake. Yaje atazi ukwezi ordinateur. Ubukire tushoboza afise mu bijanye na provisionement ko navyo yabikozemo. Logiciel azi gukoresha n'izitatu. Ushyizemo n'imwe abanjeneri bakoresha mu gutunganya ivyigwa. Urumva ko nabase mu ngene ko ashaka gutapuyu akora debi y'amazi majya amataje mubona. Kubera kaminuza ya BMBC. Mama yagaragaje umutima udasanze mu gukunda BMBC. Igihe cyo bisabira ikibazo mu BMBC kenze baratwaye ibibazo by'umutekano wa mukuru wacu aragenda ndetse n'inyuma yaho yaremera gutonda kandi adahembwa akakazi twaba dufise. Biboneka ko abona kure ku buryo mu bintu bimwe ari atabura vision entreprise yari ifise ndadukuna abandi byabagoye gutahura. Harageze igihe abakozi ba BMBC abagenzi bajya mu mbega kujya muri Sport David umugambi wiruka inyuma umurakomeye bamutse gukora kuko barabona ibyo ndababwiye ko turata umongera amaje. Tumwongeye umushahara ibice 10 kw'ijana akandi gashimana akaronka n'abagenzi biwe. Akandi gashimwe kagiraga kane tugahaye mutore nemi jandodi. Okay, ni photographe nimba wana bidakunda ndamuvuga ngirango bwaye kuba twafata ifoto ari abandi bafasha kumufasha nujya mu photographe nujya bose batige muri BMBC ujya amakamera yo gukoresha wala ngena avuga ko bice bitaba ko tutagendera ku muntu ikindi cyerekana ko nabeza. Yaje muri BMBC akora mu gisata kijanye na communication muri BMBC. Yaje kazi gukoresha neza ordinateur. None bazikoresha bishe 5 harimo n'izaba engineer kandi atari byo yarakurikanye mu ishuri. Akagaragaza umutima ubwizigirwa wa muntu tubukamenya ko adatisha. Budasanzwe mukadajeje.
muri ya myaka y'ibyago nababwira yaratonda kandi azi ko igihugu kiri mu ngorane atakazi dufise ko abakiriya bari barahiye cyo bakagenda. Aradushinga cyane n'ukuntu BMBC ivugwa neza kongera kanina akanahimiriza abakozi bagenzi biwe ngo bayivuge neza. Tumongeye umushahara ibice 10%. Akandi gashimwe akona bagenzi biwe. Uwa gatanu nindi kuri yo revoka nzi aringa uwa gatanu nindi kuri yo revoka aratakuza mwamona yaje muri 2016 nawe nyene muri myaka bamaze mwumva kandi atevide yacu myaka imaze muze barayumviriza hari abantu ariko barayisatira baje ari abana subi inyuma Sandine ariko ari inkumi ubu n'umudamu yubatse asa neza Asheri yari umusore ubu n'umugabo yubatse neza revo kandi umushoferi muri BMBC kuva muri 2016 turafise imiduga n'insinyo gikinga kubera abari bokanyene n'abandi namwe z'abakiriya bacu akaba yarahanganye n'ingorane zitari nke muri ya myaka nyene navuga arubaha mukuriya arasuzuma neza ko imiduga igirirwa entretien kandi nta mabanga y'akazi aramena kuko urumva ngaje tugendana bafise ubwo bakaza bavuga ibintu bikiri mu ibanga nta mabanga y'akazi aramena tumwongeye umushahara ibice 20%. Hama yadusabye ko twomuterera amatafari n'amabati ahari karubaka inzu y'umuryango nabyo nyine turayimwemere ko tutayimufasha. Ubundi dushimira ni abakozi bamwe bavuga ku matere bose twabashimiye barabizi mugabo hariho umukozi wo kuri tere dushimira yitwa Ndikumana Jonathan awe yo kugera ngaha Kumana Jonathan ye uburatsi byo yisangije ntiyize yaje muri BMBC muri 2017 nta mashuri afise keze kwazi gusoma ariko bivuye ku kerebutsi twamubonyemo bamushinze muri rya shuri rya BMBC ubu asigara mu bamwe bitwa abashefu de chantier ashaka gusoma amapla no gucapa turade nabi azogusoma aho bikora neza afatanyije n'abayenjenere bacu bamukuriya mu kadajejo arakunda cyane shamwe BMBC akoramo kandi akubaha cyane abamukurira mu kazi mbere n'ibyo niyo habaye chômage technique ubona ashaka chômage aratwigira muhira kwitaramira Jonathan asatonda kukazi nk'imyuzi rero bariga avuga ati je ni muhira ya entreprise kandi kora kwitere hagihe imishara bikihagarara avuga ati je ni ngaha ndazi duhagaze neza nta chômage izobisha reka ndikiganye ubuhinga niyo bari kuri chantier abakozi muri bwa buhinga yo kwisha ko tuma chantier acakora tableau noir yikoreye akazara yigisha ukuntu bakamaza abayengerere barusira amashuri abafundi akabigisha amatara n'ivyuma ukuntu ibintu birebire by'ubuhinga twamwigishije tukaba turonkeje ibasha y'ibihumbi 150 yo kumushyigikira n'umuryango wiwe usosura mu kibanza dufatanye kurongora ino entreprise atugeza kumuruhusha kwa niga radio ya nkabihusha yitwa ni madamu wanje wabanje gushaka ako kubera cyose conseil d'administration naho mwumvise ibi byose abo bose baraza aho bibikwa mugabo hari amasignature habo ashike hano yitwa Ndayisaba Constance twagize mariage muri 2014 le 26 juillet twakwije rero abona imyaka simike 8
bamwe bane twavuga twasanze naho uhembwa umuriyoni naho uhembwa 2 ku kwezi batazokubaka inzu nziza Ibijumbura vuba. Tujye twarayoboye turi kumwe n'uyu hanyuma turafise amatite abiri sinamasezerano y'ubuguzi. Turafise amatite abiri urabona niba tugura ngaha n'ahandi BMBC twavuze ko dusaba abakiriya nk'amajana nk'anga. Turafise amatite abiri twashimye kuyubaka nk'amazu y'abakozi bacu bakuru y'ama etage 4 kugira ngo uko BMBC yifise ahiba ikubahwa n'abakozi bacu bakuru bazoye batama mu mazu y'akazi bubahwa icyo rero kubafasha kwisuganya bikorera iyindi migambi yabo. Tuzobakira ama etage 4 nazoteba guhera ntambi batazogira atarahera batarashobora kuyibukiramo kugira ngo babeho nk'abana bakorera BMBC. Rero nibaza ko bokwegera ino haga muduge gato sandire ngenga yakunda mujya fotografa nimwe yase kwegera nga Numva rero Sandrine na Adiel na Jean Loudier na Chef murabiri uraro bwiza murafiseho muba kubera entreprise kandi bavuga ngaha muraba mugo bafiseho babana n'ukuntu basa ujye nyine nabwiye ko kubera n'icungo hari ibyo ntushika ko byo gutagata. Rero ano matite tyaberetse kugira ngo ariko atari usako niyo tuzokubaka nk'amazu mwega abakozi bakuru muzoza murabamo mutonda muva muri ayo mazu ngayo amashaka biraba mushaka gusoma amatite abiri imwe ifise nimero folio 109 muje mushake mute kuverifya muri site telefone folio 109 ifise nimero cadastrale 01/514/1A19. Ya kabiri ni folio 109 ni kuvuga zira ahantu zikurikirana ifise folio nimero cadastrale 01/5141/20. Tutuzubaka nk'amazu 4 y'ama etage bazohora babamo kubera ko mubereye cyane murakoze. Hanyuma rero rero mbananije uko niko abandi bakoze usabye ubwiza nabo gukweza umwe wese mwakora muri BMBC ni usane ibizomo bakogunyemo mushimira ibikorwa mugakunda Imana. Hari ibintu bitokunda umuntu adasoma ijambo ry'Imana ukoresha amahera hanyuma abakiriya bawe ntibigaragushe mwigisho no kuruhamba abahari bafite mitagato na mama wanje